mu bibuga ngurukana bumenyi twabonye yuko Ladislas agiye kwindura izina ngo agiye kwitwa Ntare Rupara. Iryo zina ryavuye he? No, ntabwo no kwitwa Ntare Rupara. Ya, igituma iryo zina watanguye kurivuga nuko mvuki wabona abantu. Hit Gangsta. Sahlan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtongo karibu na sisi kwa Kristo, jambo sana kwa sala kwa kanisani. Unaposikia Best Voice unakuwa unamsikia ni Kube Drama. Tuko ndani ya jumba la dhahabu JC Productions. Karibu katika show yangu kama mnajulikana katika jina la JC News. Birashoboka mu misi yose tugahindura ururimi uno muso za kuvuga mu rurimi rw'ikirundi. Nkaba mfise umutumiro wanje akaba yitwa Ladislas. Ndakuramukije Ladislas. Ndabaramukije namwe. Umeze neza? Umeze neza cyane. Yego nakaye kajambo bumvise gusa wacha bumva Ladislas wari. Jewe nsanzwe n'umuririmbyi nk'indimo za gospel. Naco gituma abantu bazanyumvira kuri iryo jambo kuko ndi umuririmbyi ari indirimbo z'Imana. Watangiye ryari biboneka yuko uri mushasha muri game ya music ya gospel? Sivuba natanguye 2012. Urumva sivuba. 2012 jusqu'à maintenant urafite indirimbo zingahe muri channel yawe? Unyangeze mu ndirimbo zitandatu. Ni kihe kintu cyatevye kugira muri channel ya YouTube twabonye yuko ari indirimbo zibiri gusa? Haba ikibazo nyabaki ko izo zindi zine nkuko bivuze ufite indirimbo zitandatu, izo zine kubera iki zitarinjira muri YouTube? Izo zindi zine ndacitegura kugira ngo ndazishire ko nka zose ndashobora kuzishira ko mu misi imbere gatoya. Birashobora gushika ugasanga umwe ariko tuyihoje kumviriza indirimbo yo yitwa Defile igikomando. Ni defile nyene. Yego cyane. Okay, defile igikomando. Twasanze ufise rythme nk'umuririmbyi azwi ku izina rya Denilson. Yes. Kubera iki wiganye ijyaje rya Denilson? Jewe ntabwo nigana Denilson. Jewe nkaho giti ciwanje kuko Imana yampaye iyo talent. Ni nkuko uzokumva nakoze indi ndirimbo imeze nk'iyi wundi muririmbyi. Ntabwo je numviza beat yundi muririmbyi. Oya, byakujemo gute ubwira utangure kuririmba gospel? Jewe natanguye nkiri umwana. Ntabwo muri Sunday school. Maze gutangura muri Sunday school nguma ndaririmba ashiyamo y'abakuze. Hama ndasenga, nyene ndirimba nteguza n'abanyeshuri. Kunasanzwe n'umunyeshuri. Rero cyanavyumvamo rero n'ubu nivyo nahisemo nivyo biri imbere zanje. Nkuko musonye ubona uno musi umutumiro wacu akabitwa Ladislas, akaba ari ndani kabisa mu kigo cha JC News. Igano cyacu cha JC News, igano ukunda cyane, igano ukunda gukurikira buri munsi, buri kwezi, buri amasaha. Hama uno musi tushaka yuko tumenya byinshi kuri we mu byerekeye ubuzima bwa music. Hama Ladislas yavukiye jewe Ladislas navukiye imuramvya ahantu muri zone ya Shombo agacimbiri Kinyami no navukiye neza neza. Birashobora gushika ugasanga abaririmbyi benshi nkuko witwa Ladislas ugasanga izina ryawe n'irindi atari ryo turi kutumenyereye cyane muri channel ya YouTube. Nta rindi zina wowe ufise abavyeyi bakwitiyaho, abavyeyi baguhaye? Je ntabwo nahinduye izina. Je ntwa Ladis Manirakiza. Ladis Manirakiza. Hama kubera iki mu ndirimbo zawe nyinshi twamaze kubona Ladislas cyane Ladislas main, kubera iki yo main yaje? Ntabwo nagomye gucama intuza guca ibyo zina ryanje gusa nasi ko riba rirerire kuri YouTube. Nubona yuko mu guhindura izina ryawe bacha bibwira yuko ushaka kuririmba indirimbo za profile? Oya, ntabwo ushobora guhindura. Kandi uri kurara kuri YouTube yiwanje mpoza kuraba araraba neza yuko atakintu nahinduyeko. 2012 jusqu'à 2020 hari imyaka 8 iri hagati. Ego. Hama twiteze izindi ndirimbo zitandatu imbere y'imyaka 8 kandi nkuko wabikoze no muri imyaka. Ndibaza muno mwaka wa 2020 n'amavuta gusa. Uhinduye iki muri game yawe ya music? Ubu unya muri game ico nahinduye ndabona yuko ndiko ndakora ndiko nkora n'inguvu. Kuko icyatumye ntavuma gose nari ruguru sinayibashikina mu muji. Naco bituma ngume mpambana. Nice. Kuva wavuye ruguru no ngaha ni kihe kintu wabonye ko cyahindutse muri game ya music? Ari ikintu cyisi cyahindutse no muzima bwanje ko yahindagurika kuko ndiko ndaraba ndiko ndamenyekana. Nakaye kajambo ubwira abariko barakumviriza cyangwa abariko barakora muri ganyo cyacu cya JC News? Okay, akajambo nabatekerera nuko bonkunda bagakunda ibikorwa by'ubanje kuko nabihabwa n'Imana hama nabyo bikabashika ku mutima kuko sindiko sinicaye ndiko ndakora n'ubu. Ndibaza muri imisi imbere gatoya
nko muri ino bitangura ndazi ibikorwa birashobora kuja habona bishasha. Urashobora kuduha titre y'indirimbo zawe wamaze gukora izo zitandatu zose uko ngene zigenda zikurikirana uko zitwa? Ego cyane. Hariho indirimbo ya mbere natanguriye ko bita Imiruho, indi nayo Defile Commando, indi nayo Tegura Ubugingo, n'umunsi wo gupfa kwanje. Nini ndavyemeza n'icubahiro. Kubera iki indirimbo witse umunsi wo gupfa kwanje? Urabona igituma nayise umunsi wo gupfa kwanje nuko nabonye twebwe abarundi akane twari n'abandi bantu banyumva. Nta umunsi wo gupfa nabwo turawumenya. Nashatse kuvuga umunsi wo gupfa kugira ngo iyo ndirimbo ize cibisora neza, byumvikane neza. Hama woduha acapella nkuko babivuga ngo freestyle mu benshi bumvira ko ari freestyle. Okay, tuvuge ko ari freestyle ni kubera niyo ndimi benshi dukoresha. Woduha aga freestyle kiyo ndirimbo umunsi wo gupfa kwanje? Ego. Umunsi wo gupfa kwanje jewe sinda utahura, kinya kinogo kiturindiriye twese, tegura ubugingo bwawe umunsi wo gupfa nuwuzi, tegura ubugingo umunsi wo gupfa nuwuzi, kuko habera tuzohurirayo. Nice sana Ladislas, vraiment nice sana. Ofse akabyi kagororotse nkuko wabitubwiye waciye muri Sunday School bicaye boneka. Hama nishaka yuko udusugurira ikintu kimwe gusa mu vyereke izo ndirimbo zibaho. Hama uzogenda usora imwe cyanye uzogira IP y'indirimbo zose zine sigaye nyuma ushirishana mu kuri YouTube? Okay. Murakoze kumbaza ico kibazo. Ndashobora kugaragaza indirimbo zibiri nko muri indwi bitangura, zibiri ziboneka zijaho na kuri YouTube icarimwe. Hama ibindi navyo tuzobimenya Imana ijadu zigama. Kubera iki Ladislas adashaka gusohora amasanamu nkuko tuvuga ngo adashaka gusohora amaklip? Ntabwo nicaye ku maklip. Hari clip ndiko ndakora y'Imiruho. Irashobora kujaho na vuba vuba. Ndiko ndakorana ingufu nyinshi, ndayifashijemo n'Uwiteka. Birashobora gushika ukiyumvira yuko ugomba uje kuri studio. Birashoboka kuba ufise abagenzi cyane abantu bakubera hafi sana. Hama nuwe muntu Ladislas ashaka gusohora indirimbo aramwegera akavuga ati jesha gusohora indirimbo imezuko ukamuririmbira kugira na urabe ko agukosora kugira usore ikintu kimeze neza? Jewe ndafise abantu benshi bamanura, ndafise abakunzi bankunda bamanura, kandi je kugira ngo nije muri studio ntabwo nzanye ne uko nyene naza guhanuza abagenzi kuko indirimbo mba nayikoze nkayicarira neza, nkayitegura nkayibumbisha abagenzi bakambwira ngo urisiri yuko uja muri studio ugakora. Wakoreye muri iyo studio izo ndirimbo zawe wagiye uzikorera mu studio zitandukanye cyangwa wakoreye muri studio imwe gusa? Oya, ntabwo nakoreye muri studio imwe, nakoreye muri studio zishika nka zine. Studio ya mbere nakoreye muri studio y'Igitega bita Nice Production. Ico gihe hari 2012. Hama nava nimukira muri Master Music ndakora indirimbo zibiri nyene 2015. Hama ndahava ndaza ngaha muri JC Production mu Kamenge ngaha kwino raja muri ETS ndani niho nakoreye indirimbo zishika nka zibiri. Nakaye karusho wagiye utandukanya na studio ugiye kuri Master Music ugiye kuri JC Productions ugiye hanira handi, nakaye karusho wabonye yuko watoye cyane ube mu producteur wabonye yuko azi gukorera voice yawe neza? Hariya producteur nashimye muri JC Production hamu producteur yitwa Sadi namushimye kweli. Ego. Niki kintu wabonye ko Sadi yarushije abandi mu gihe ariko arinyanyura ijya? Sadi arakoresha ibintu neza, arakoresha nyene indirimbo akakumviriza neza, akakwicarira neza akumviriza collection y'indirimbo. Ngoma naguha agashimwe uwe umuproducteur wemera nga mu Burundi w'ama audio wo muhande? Producteur nemera. Umuproducteur wemera nga mu Burundi w'ama audio? Uwambere ni Sadi. Uwa kabiri ni FM. Ngomba ungire umuproducteur nawe vyogenda gute ni ukwemera ko agukorera indirimbo kubw'impamvu zo kuvuga ati nanka kagaye cyanke nangu kungena akora indirimbo z'abandi, uyo umuproducteur yo bariyo cyanke nawe hari? Oya, ntawuriyo kuko umuproducteur akane muri nzo ameze umuproducteur ikwana no muririmbyi. Muririmbyi arashobora gukoresha umuproducteur agakora ivya mubwiye. Vraiment nuambeshe.
ngira abaririmbyi batanu ngaha mu Burundi uvuga ati abaririmbyi vraiment mu kuririmba gospel barandusha. Sawa. Abaririmbyi batanu. Oya. Twese turashoboye. Nk'umuvuza ati ngo mba ntegure competition. Ari ukuntu muri competition cyo vuga ati ihiganwa je nzoba wa mbere cyangwa nzoba wa kabiri. We mu higanwa ry'abantu 10 wovuga kangahe? Jewe. Je ibyo byose ndabitega Imana. Agiye no kuba mbere no cambo wa mbere. Ni kiye kintu cyo tuma uwa mbere mu higanwa ry'abaririmbyi ba gospel? Ikintu cya mbere cyo tuma mbu muririmbyi. Bivana n'indirimbo mbona naririmbye. Nakange n'abandi ko ndavyitwaramo. Ni kiye kintu Ladislas yishimira muri game yiwe yo buririmbyi bwa gospel? Je ndishimira neza yuko nkora ibintu nyene biboneka numva ko babikunze. Nkabona nyene ko babikunze akantera intege. Birashobora gushika Ladislas akarekura indirimbo nka video cyangwa iyo IP ya 4 Music ukasanga wisohoye abantu bacha bifata umenga na kimwe cyabaye muri channel yawe ya YouTube bacabona nk'ikimbwa yasheje. Uwo vyifata mu gute? Oya ndibaza yuko ibintu akane panze twebwe abene igihugu ni twebwe abantu abene igihugu nibo bateza imbere muri rimwe. Hari igihe nsora indirimbo gasanga bayikunze abanyagihugu bigatuma rena nje njyoye kuko sindiko ndakora kuri YouTube mbuye ko no ndiko nkora nibaza ko kuri YouTube hazoza abantu benshi cyane. Kuri YouTube Ojiskamena ari biti kugira utangure kuronka kandi bavuga akaryo ko mu maboko. We ubona yuko uzokaronka ryari bivanye no kungena uri kuraba kungena YouTube uri kuratera imbere? Ndiko ndakora ndiko ndashiramo intege. Ni kiye kintu cyo twemeza yuko ukora Ladislas? Je muri no bitangura niyemeje yuko hari ibikorwa bibiri bishasha bishobora kusha. Ladislas muri 2012 jusqu'à 2020 ari ukuntu usanga warekuye indirimbo zibiri gusa 2012 jusqu'à maintenant hama ukaba ufise abasabone batari benshi cyangwa batari bake. Hama muri 2020 jusqu'à 2022 ou bien 25 ni kiye kintu utegura kuvuga ati n'abarundi batangure kwiyumvira ko yuko turafise umusani aririmba indirimbo z'Imana akabitwa Ladislas ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Ari kintu ndiko nategura abantu baranyubwira ko n'abarundi bose bamenye neza yuko no muririmbyi abushitse kuko icyambere na mbere nishimikije ni Imana mu ijuru, icya kabiri n'abantu. Rero Imana n'abantu bikoranye ntaco uzagena ntabwo. Ni kiye kintu wasaba yuko abene gihugu bo mu Burundi twogukorera kugira ube hit cyane uboneke yuko na Ladislas bujya muri industry cyane muri entertainment ya gospel music nawe nyine ashoboye? Ikintu mbona mu nkorera ndabona ko mu dufasha matumenyekanisha mukadushikana kure mwebwe aho twe tudashika mukadushikiriza mukamenya uko twebwe aririmbye iyo turi twandika indirimbo biturusha muri self mugashobora kuduteza intambwe mukatugeza kure kuko ni mwebwe muzeye kudufasha nta bandi mwebwe amenyesha amakuru. Nakaye kajambo gira Burundian Medias bariko barakukurikirana muri iki gihe turi muri JC News cyangwa turi mu kiganiro, nakaye kajambo bobwira abafans bariko baradukurikirana muri uwo mwanya? Akagambo nobwira abafans nuko ntishaye ndiko ndakora kandi ndiko nakora byimbitse cyane. Ndazi yuko ibyo tutashyize ko 2012 2020 jusqu'à n'indi myaka irikiraza dushobora kubishikako. Ni kiye kintu kwifuza yuko Ladislas aba muri kazoza? Je nifuza yuko noba umuntu ahanura abandi biciye mu ndirimbo. Mu bibuga ngurukana bumenyi twabonye yuko Ladislas agiye kwindura izina ngo agiye kwitwa Ntare Rupara. Iryo zina ryavuye he? No, ntabwo no kwitwa Ntare Rupara. Igituma iryo zina batangiye kurivuga nuko mvuki wabona abantu. Murakoze mwese muri kumwe muradukurikirana mu kiganiro cyacu cha JC News. Twari kumwe na Ladislas bakaba bamutazira Ntare Rupara. Iryo zina rya Ntare Rupara ryavuye he? Iryo zina n'abantu gusa bagita kubera mvayo n'abantu ntabwo Hit Gangsta.